kugira ngo uwo umuntu wa kera kuvemo ni ugusenga wisonzesha. Kenshi iyo usenga wisonzesha hariyo kamere zipfa, kamere z'ubwibone, kamere zo kwishira hejuru, udaca bugufi. Ndetse iyo wemeye ukegera Imana neza, ivyagiye bikunanira bigenda birangira buke buke utari ugishobora guharira bikaza ugaharira, utari ugishobora guca bugufi. Kuko kenshi iyo ugwijije, iyo utagisenga wisonzesha, kamere azamuka. Ubwo ijambo ry'Imana tubwira neza ngo umuntu adasenga yamana ivyaha vyiwe. Rero iyo udasenga kamere azamuka. Umuntu yakubwira nabi nawe ukamubwira nabi. Umuntu yakurakaza ukarakara. Ariko iyo muri wewe umuntu musha yagutse, iyo Kristo Yesu yakuvukiyemo akaguka muri wewe, ico gihe nubwo umuntu yazakubwira nabi, mpwemu yarazakubwira atakongora ahubwo ati bamaso. Mwico gihe akuye ngo bamaso, umenye ukuntu wishura uwo muntu n'ukuntu mwitwaraho. Nimba ubonye wewe wazamutse uca bugufi, bigatuma ushobora na bwa burakari ukabuhwamika. Rero bene data, turazi neza yuko twese twavuye muri Adamu. Twese tuva mu miryango myinshi itandukanye. Hari vyinshi vyagiye bikorerwamwe mu iyo miryango. Hari vyinshi vyagiye bituma benshi usanga bafite kamere zabo. Kamere zabo bagendana ziratandukanye. Hari ufite kamere y'ishavu, hari ufite kamere y'amanyama, hari ufite kamere y'ubwibone, hari ufite kamere yo kwishira hejuru. Ivyo vyose iyo utamaze kuvuka muri Kristo Yesu ngo ushobore kugira ngo uce bugufi, ntabwo bishobora gukunda kushobora guhagarara neza muri Kristo Yesu. Mwico gihe rero, igihe kugira ngo bishobore kubigwana, nuko ukwiye gusenga wisonzesha. Nuko gusenga wisonzesha kandi ugasenga ukabisengera, ugafata ya kamere yakunanira ukayisengera. Kuko turazi neza izi kamere tugaya tubika nizo ziva mu bindi vyaha. Bijya bindi vyaha vyose wowe uvuga ngo warahevye, bijya vyaha ubona ngo ntugikora, bivuga ngo ntugisamba, ntuciba, ntucire, ntugirane. Ariko bijya iyo ubiretse bikagwira muri wewe, na vya bindi vyose urabikora. Kuko bijya niyo mizi. Rero dukwiye kurandura imizi kugira ngo imizi numara kuyirandura bizotuma na vya bindi vyose ushobora kubikora. Rero bene data, ngo gusenga gufatanye no kwisonzesha bigira ikimazi kuri wowe uri kurabikora. Bituma unakura mu buryo bw'umwuka, bituma waguka muri wewe ukaguka mu mwuka, kandi harimwo imbaraga zisenya imisozi Satani yaje kukuzungurutsa. Ndetse ikirere cyawe igafunguka, mbese aho wari wumva umenga wugaranywe, bigatuma hari ukuntu wumva muri wewe, hari ukuntu uri kwaguka mu buryo bw'umwuka. Ariko iyo utagisenga wisonzesheje, ucika uruma, ukumagana. Nukuri ubuntu bw'Imana bukakuvamwo, ukaba nk'umuntu umuntu wese. Niyo mpamvu dukwiye gukuza umuntu w'indani, tugakuza umuntu w'indani. Uyu w'inyuma wewe ntaca dufasha atari kugwanya umwuka wera, kugwanya umuntu musha wo muri wewe. Rero reka tugerageze kugwana, nubwo biba bitoroshe, ariko hamwe n'ivyo ubwami bw'Imana buragwanirirwa. Rero bene data, ko twabura ijuru kubwo kugomba kuvyibusha imibiri yacu, kugomba gusa neza inyuma, ariko ahubwo cyane iyo mu mwuka hasa neza n'inyuma hasa neza bene data. Rero hajya ndababwiza ukuri, iyo wakiriye Yesu akaba umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ukamuha ikibanza muri wewe, akaba muri wewe nawe ukaba muri we, hari byinshi ugenda
ubona vyaguka, aha mu buryo bw'impwemu, ha mu buryo bw'umubiri. Hari nuko turondera ibintu vy'umubiri tukabirondera ukutariko, ariko iyo birondereye kuko iyo umwuka ameze neza no mu mubiri bimera neza. Rero bene data, reka duhaguruke dufatanye kurwanya uyu mwasi wacu ariwe muntu wa kera. Umuntu wa kera niwe Satani ahagurukiraho. Mu guhagurukiraho si ikindi, araza akakubwira, akakosha, akakubwira ngo ifata uku, igira uku. Kuko umuntu wa kera araza akakubwira, yewe ifata uku, ehera abandi ukuntu basa, ehera abandi iyo bageze, ivyo bashitseko ntaco uragera. Ugatangura kwiyumvira, ugatangura kwicuza ngo kandi nanje ngo mageze hano, ugagomba gutangura kubirondera mu yindi nzira itariyo. Kandi wewe wahamagariwe guca mu nzira muri Yesu, muri Kristo Yesu, akaba ari wakurongora, akakubwira ati twara uku, ivyo ibintu vyawe bikora uku, bigenda uku, ugaca mu nzira iyi, ugaca muri iriya. Ariko iyo umaze kuva mu buntu bw'Imana, agucisha hariya akakwereka ivy'abandi. Ariko twebwe dukwiye kuraba ivy'abandi, ahubwo dukwiye kurangamiza amaso ku musaraba, tukarangamiza amaso kuri Kristo Yesu. Ukavuga ngo mbega ugomba ngende gute, ugomba bigende gute, ugomba nifate gute, ugomba nkore gute. Hari ivyo ico ushaka vyose ukabibwira Yesu. Wama kubibwira Yesu, Yesu akakwereka inzira ukwiye gutumberamwo, n'ico ukwiye gukora, n'ukwiye byose bikaba mu rutonde rw'Imana. Bene data, twibuke yuko inyuma y'ubu bugingo, inyuma y'ibi bihe, inyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Kandi ubundi buzima nta handi tuburonderera atari aho turiko turaburonderera. Uburonderera mu kugenda uko Imana igomba. Ibi vyo mw'isi vyose bizorangirira hano, ariko dukeneye kuzobana umwami wacu mu bwami bwo mw'ijuru. Rero bene data, mu kuburondera nta handi uca atari mu kugororoka, atari gukora ivyo Imana igomba. Naye handi atari uko wibuke neza yuko iyi nzira turiko turacamwo ari inzira, atari inzira igendamwo abantu bagenda bagaye, ariko ni inzira igendamwo abantu baciye bugufi. Guca bugufi si ugenda wunamye, ariko n'abaciye bugufi mu mutima bagakora ivyo Imana igomba. Rero bene data, iri jambo ry'Imana Imana yasize ku mutima ritubwira ngo uko dukwiye gusenga twisonzesha. Iyo usenga wisonzesheje, hari vyinshi bigenda bikuvamwo, bigenda bisohoka, bihagenda bigusohokamwo. Muko gusohokamwo rero ni intambara nyinshi uba uriko uragwana mu buryo bw'umwuka. Yesu araza kugwanirira, kuko muri wewe wa muntu wa kera aba yacitse intege, ariko impwemu niyo ibiriko iraguka, ibiriko irakura mw'ico gihe. Mw'ico gihe rero hari intambara nyinshi zo mu mwuka uba uriko uragwana, kandi ukagwana uzosanga vya bindi vya kera vyo mu vyinshi ugwara navyo muri kwa kwisonzesha, usange wahindutse musha, vya bindi vya kera vyaraheze. Mw'ico gihe ntibikugwaho n'ikindi atari gusenga no kwisonzesha. Bene data, rero ndabahamagarira, wewe wari waracitse intege zo gusenga wisonzesha, kaze dusenge, usenge nanje senge, tugwaye Satani n'ivyiwe vyose n'ibikorwa vyiwe vyose, kandi tuzomutsinda mw'izina rya Yesu Kristo. Wewe ubona ukigwanywa mu buryo budasanzwe, ubona hari vyinshi bigenda bikugwanya, bigukurikirana, reka duhaguruke dusenga Imana. Tuzobona ukugira neza kw'Imana. Twarose ubuhungiro muri Yesu Kristo, twarose kugwanirwa muri Yesu Kristo, twarose gutsindanizwa muri Yesu Kristo, twarose intsinzi cagihe ariko musaraba. Niyo mpamvu uyu munsi turi hano tuvuga kugira neza kw'Imana. Yesu Kristo abaho umugisha. Rero reka turangizanye no gusenga Imana. Turagushimiye Mwami Yesu, turagushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi, turagushimiye kugira neza kwawe, turagushimiye urukundo rwawe n'imbabazi, turagushimiye kutugarije mu ijambo ryawe. Reka udukomeze, reka utwambike imbaraga, reka utugwanirire, reka udutsindanishirize, reka databuja
tukubera abana, utubera Imana, ntaba ari twe tugaragara ariko bari kugaragara muri twe. Imbaraga za mpwemu yera zigwire muri twe, ubushobozi bwawe bugure muri twe, kugira ngo bikunde tugende tuvuga kugira neza kwawe. None nyakubahwa isi na kano kandi ndagushimiye kutuganije mu ijambo ryawe, utubwira uko tugwiye kugwanya satani n'ibikorwa vyiwe byose, kugira ngo bikunde tugere avuga ko tugera ha mu buryo bw'impwemu, hano mu buryo bw'umubiri. Urabizi kandi urabisobanukiwe, kuko uratuzi aho tunanirirwa, uratuzi aho tugwanirirwa, uratuzi aho tugaducikira intege. Reka mwamu dushoboze ahari intege nke utumiha imbaraga, aho tunanirirwa tuba abatsinzi kubw'imbaraga zawe Yesu Kristo. Turagushimiye ko tugaje mu ijambo ryawe. Reka mpwemu wawe yera ashishikara abana natwe kugira ngo ashobore dutahuza, atahuza umuntu uwo ari we wese yumvise ijambo ryawe, aho rizoshika hose uzoryumva ntazobona ari jewe ariko azobona ari wewe Yesu Kristo uri kurivugira. Ibisige turagwaye kaze kugira ngo ushishikare tugira neza kubw'imbaraga zawe. Urakoze duseze twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amena. Yesu Kristo aho umugisha. Amena.